mu gihe ubu uriko urafata imiti kumbure mwakuye muri iki kigo cy'ubuvuzi kama inshuti ya bose mwumva hari kigenda kirahinduka oya gahengwe karimwo bukebuke ako gahengwe mwaba muriko mukumva gute gahengwe ndakumva ko burangyama nkasinzira nangwa nkoze n'utuntu na dukeya naca numva yangwa hari vyubutse mugabo urumva yuko mitende irimo tumenye kandi kumbure mutaritura iki kigo cy'ubuvuzi kama inshuti ya bose mbega ho mwari mumerewe gute ubu araryama agasinzira kuva umunsi utangira nta nkora ndamwumbana kandi ho yarakoraga hafi yo kumeneka be naho kumva ko agira ameneke ni kuvuga rero cy'ibyizigiro ndabifise uyu muntu nyene uyu mu mama azokira nyene burundu nyene akire neza uwo muntu azokira neza cyane jewe nitwa Soleil witwa Soleil Soleil ni izina ko ari izuba inshuti ya bose yo ni inshuti yawe mupfaso ni sawa babita bande Nzigiyimana Ruminati ivyo bintu muganga tubwiye bimeze gute ibyo bintu babwiye je naragwaye barampima barantora hasima ngo n'ibipimo by'umutima bitameze neza ndataha muhira haheze iminsi guma bivyuka niho ndiko ndumva iradiyo naciye numva ikiganiro ngo ku nshuti ya bose ngo baravura ingwara zose ngo zigakira ingwara zose zananiranye ngo ku nshuti ya bose ngo barazivura niho nacambwira mugabo wiwanje ati jewe tinumvise taba bavura ati zino ngwara ngwaye bozivura zigakira acarambaza ngo wavyumvise neza atego ati ni ku nshuti ya bose turazumviza nawe iradiyo uzovyumva amaze kuvyumva yacambwira ngo rindira rero ndondera amafaranga ngo jewe ndahazi ngo nzogushika nayo ngo tugende niho twaca tuza ngaha ubu rero barampaye imiti mikeya y'amahera nari mfise ubu agahenga kariko karaza bukebuke mbega mutubwira mu ntango uko mwafashwe mu gufatwa nafashwe umengo ni malaria nkababara mu mugongo impemu zitaduga impemu zimperana numva mpema nabi mu mubiri wose numva hababara ndashaka kumenya ni iki catumye wizera ko uwo kwitura ikigo cy'ubuvuzi kama inshuti ya bose iyo radio je nta kindi maze kuvyumva naciye mbwira umugabo wanje ko navyumvise nawe acarandemesha ngo jewe ndahazi nzogushika nayo nawe yaciye arondera amafaranga rushaturaza neza na neza murashitse mu kigo cy'ubuvuzi kama inshuti ya bose mbega mwakiriwe gute mwahasanze gute dushitse ngaha baratwakiriye baratubarira baratubwira amafaranga tuzori hakire iyo miti ngwihere iyo miti rero ndayijanye iheze naho twaciye tugaruka barabahaye imiti muragarutse bisigure ko mutakize oya ayi ntwagize ko imiti tutari twayijanye yose mbega muravye mu ntango mugifatwa n'ubwo bugwayi bwanyu kugeza ubu mumaze gufata imiti y'ikigo cy'ubuvuzi kama inshuti ya bose nakahe karusho ubu aho kuva aho mutanguriye gufata imiti mwakuye canke mukura mu kigo cy'ubuvuzi kama inshuti ya bose turashimiye ikigo inshuti ya bose kuko uwo wese azoba yumva ko hari ingwara zidakira ko yohashika nabo bakamuvura itandukaniro ndashaka kumenya itandukaniro riri hagati kuva mutaratangura kwitura ikigo cy'ubuvuzi kama inshuti ya bose ngo batangure kubaha imiti kugeza ubu noneho muri no ku miti itandukaniro ririmo kuko barangyamye sinahema mugabo ndasinzira mbega mwafashe imiti ngana gute yani imisi 6 yego yaciye ihera mwafashe imiti y'imisi 6 gusa yego mbega iyo miti yoba yarakoroheye gufata cyane cyane ko hari hawe usanga kumbure batinya imiti yego nubwo ikaze narayirinze ko none no itinya ngwaye yego mu gihe ubu uriko urafata imiti kumbure mwakuye muri iki kigo cy'ubuvuzi kama inshuti ya bose mwumva hari kigenda kirahinduka oya gahengwe karimwo bukebuke ako gahengwe mwaba muriko mukumva gute gahengwe ndakumva ko burangyama nkasinzira nangwa nkoze n'utuntu na dukeya naca numva yangwa hari vyubutse mugabo urumva yuko mitende irimo tumenye kandi kumbure mutaritura iki kigo cy'ubuvuzi kama inshuti ya bose mbega ho mwari mumerewe gute naca ntangura guhema vyanga naca ngoma ngyana mbega umunsi naho vyoba bimeze gute mu gihe muri no ku miti mwahawe n'ikigo cy'ubuvuzi kama inshuti ya bose uyu munsi ni mitende bukebuke mbega mwebwe nkamwe kumbure mumaze kwitura iki kigo cy'ubuvuzi kama inshuti ya bose ku bantu noneho bagifise amakenga ko imiti y'ikigo cy'ubuvuzi kama inshuti ya bose yoba idakiza canke yoba idashobora kuvura umuntu agakira neza wobabwira iki nkamwe kumbure mumaze kwitura iki kigo jewe wori wese namubwira ati nashikeyo kubara nka kwebwe tuva kure
hariho n'uwo bibwira agacavuga ngo nuko yafise tuvuge nawe uzoyarondera wumvise wakomerewe. None muvye mwaje muvahe? Twebwe tuva Imatongo ku mutumba wa Gitwe mu ntara ya Kayanza. Mbega yoba ari incuro ya kangahe kumbure muje mu kigo cy'ubuvuzi ka Inshuti ya Bose? Bugize kabiri. Mbega ndashaka kumenya ubwa mbere mwaraje babatekerera imiti noneho mwagarutse. Ndashaka kumenya ikintu catumye noneho mubona ko mwogaruka muri iki kigo cy'ubuvuzi ka Inshuti ya Bose. Kugira ngo mfate iyo miti numve ko nokira neza. Mbe muta namwe mwo twidondora kumbure abakurikirana urubuga rw'Inshuti ya Bose kumbure babamenye neza. Mwidondoro wanje cyane family hani yo kwa Ntahanga na Pascal n'abandi Marcel. Mvuka ku musozi wa Gitwe. Gacimbiri ni Gitwe nyene. Zone ni Kawe komine Matongo. Namwe turabona kumbure duhuriye muri iki kigo cy'ubuvuzi ka Inshuti ya Bose. Mbe namwe kumbure mwaje kuhakora iki? Cyo natanye umugore wanje kugira ngo bamwongera imiti ko yari yarose bya kire bamwandikiye ikwire kandi uko bayimuhaye ndabona ko ifite akamaro bivanye nuko namubona ubuziko ndamubona. Mbega ubwa mbere mufasha wawe yaramerewe gute? Fati yarajugumira haguye nk'imvura ni ngombwa mu gitanda ubwo nyene agahema ntace ngaha urumva mu kirundi yari mu guhwera uko bugenda n'ahatangorane iyo kindi bazanye yayimara jimbo nabizogenda neza izo mpamvu nakoze ingufu zo kunyaruka kuri amafaranga basavye kugira ngo bamuhiyo kira imara. Mbega turavye imiti amaze guhabwa n'ikigo Inshuti ya Bose noneho hari cizere mwa mufise ko azosubira kugira amagara meza nkayo yahorana? Nuko numvise n'abandi bamaze kuhaca babivuga kandi nanje nkaba nayisanzwe ndahazi nahaca ndengana mugabo ndabimvikira degace b'imicizere kirekire. Kumbure ikintu nkamwe kumbure nk'umufasha wiwe cyo bacarabahaye icizere mukavuga ati kabisa turabona ko ikigo cy'ubuvuzi kama kiriko kiramvurira umufasha nk'icyaha. Icyo cyahindutse kimwe ca mbere aryamye ntiyayivyura dufate mu kirundi kwivyura kwaba nko kwengenga guhema ntivyakunda kurya indya byari ibintu bisigaye no guhatira ni kuvuga ikibagiye cyo n'ivyo bintu twigirisha ngo nk'abanywa nk'icupa kirazira byari byamubanye ibindi bintu ni kuvuga ko nagize icizere kumvuze ko nabonye yafashe ari miki akamaro yagize arakana hazomara yakire na azobakiza je nico nagize byizegiro. Ndashaka kumenya ni ibyahe bikwereka ko neza na neza kumbure umufasha wawe bivanye n'imiti ariko arahabwa n'ikigo cy'ubuvuzi ka Inshuti ya Bose agiye gukira gusubirana amagara meza nkayo yahorana? Ubu araryama agasinzira kuva umunsi utangira nta nkora ndamwumbana kandi ho yarakora hafi yo kumeneka be naho kumva ko agira ameneke. Ni kuvuga rero cy'ibyizigiro ndabifise. Muta hariho abantu baba bakitswe n'amagara ariko bakagira ubwoba noneho ubwo kuza kwitura ikigo cy'ubuvuzi ka Inshuti ya Bose biyumvira ko imiti yaho izimvye. Mbega nkamwe mumaze kwitura iki kigo cy'ubuvuzi ka Inshuti ya Bose akajambo mwababwira nkuko mwahasanze ni nkakahe? Icyo babwira amagara nta sinzi ko noyita ntagugwa ntaho yandwa mu isoko wofata ukamenya ikintu wica mugabo amafaranga ukayaronka ukaronka umuti ukizo umuntu. Nivyo mbona nobwira uwari we wese. Mbega ibipimo noneho bamufashe bamupimye byoba byaberetse ko kumbure mufasha wanyu yaragwaye iki? Arambwiye uko afise asima n'ibipimo by'umutima ngo birebire n'utundi tugwaragwara nyine tw'umubiri. Mbega bivanye kumbure n'ibipimo noneho bamupimye ingwara zimwe muzomuhije kutudondagurira bamutoye ni nkiyahe ntahe woshinga bivanye nuko ubu muri ko muragenda noneho mubona yoroherwa? Nico shinga ko intahe rero ko cyahindutse ndakibona aco cyatumye tugira ingufu kondera amafaranga kugira tubankiyo kiri kwiye bivanye n'uwo muke akamaro mbona wakoze. Canke wowe watinye kugura kire kubera icizere gike wari ufise ko umuti utazohava umukiza? Ya niyo nari mfise nabanje kubisaba nawe babwiye ko najuku ntarinzi ngo tugenda ko ibiharuro bimeze uko kimugoye ico bikoze cyo nzonyaruka je vyagenze uko. Mbega amafaranga yo kugura imiti yo bari meshi gusomba amagara y'umuntu? Ni meshi ku mutondaro wayo nayo kuba meshi nuko mubona akomeye n'ubusa. Ni nk'akahe kamo kumbure mwotera bamwe bagumye mu mihana bagatinya kuja kwivuza bibaza ko ingwara bagwaye zidakira canke zitovugwa
nakahe kamo wotera na cyane cyane aho muri bamwe bituye ikigo cyo buvuzi kama bagwaye ingwara zitandukanye noneho mwipimishije uzi wese je ico no uvuga uzi wese yuko yumva gwaye mu gaka buri yaza kwivuza uwo nzona hafi je nzomwandaza ndamushikana ndanamuteye n'inkuru yaho tugahamye wowe ni cyahe kintu ushimira ikigo cyo buvuzi kama inshuti ya bose ico conyene gusa cyo kwambona mitende yihuta mu ndwi mbega ikigo cy'ubuvuzi kama inshuti ya bose mwari musanzwe mukizi je nari ndahazi nciye kwibarabara pana kwinji niho nabwiye umugore turerewe tekana nzokujana yuko je ndahazi ubu tuvugana mwarishikiye mu kigo cy'ubuvuzi kama inshuti ya bose mbega wahabonye gute wasanze hameze gute ni saba ntangorane aya no kuri inzira ni nyabagenda harabavuga ko imiti yo mu inshuti ya bose igoye kunywa canke igoye gufata mbega umudamu wawe ntiyamugoye gufata canke kunywa ugwaye nta muti utinya ugwaye n'urushenge rurinjira mu mubiri ndazi ko musanzwe musenga mbega bajya abantu bavuga ati nta miti y'ikirundi twakoresha kuko yotuma tutazobona ijuru canke tutazoja mu ijuru mbega abo bantu nabo nakahe kajambo babwira turasenga ni kuvuga imana n'ubuzima biri difera ni kabiri unyene je ukimbira yuko nk'umuti washaho mu micatusi nkabunwa nkakira ni ngombwa ndabunwe kuko sinshumuye ntiyumva ko uba uhungabanije noneho kwizera kwawe oya ivyo ntibisi oya ivyo ntibijanye amadini n'amadini gukira ku muntu no gukira mutareka rero tubashimire mwakoze imbere yo kuganira kumburi n'umupfasoni Ruminata yaje ava mu ntara ya Kayanza noneho muri komine Matongo atubwira uko yaramerewe ataritura ikigo cy'ubuvuzi kama inshuti bose ariko mu nyuma yaho twaganiriye noneho n'umwe mu baganga noneho bitayeho uwo mupfasoni Ruminata kuva agishika mu kigo cy'ubuvuzi kama inshuti bose muganga tubwire uyu mupfasoni mukimwakira yaramerewe gute umuvune yaragwaye yaje agwaye cyane agwaye ingwara ya asima nyene amerewe nabi gose akorora nyene bidakunda mazuru bipfunga amerewe nabi cyane ariko twaramuvuye nyene nkuko dusanzwe tuvura abandi kandi burero muga yagarutse amatubwira yuko ubonye ariko aragira agahengwe muganga nyimba atari banga ndabizi canke turabizi twese ko ingwara ya asima ibabaza cyane ariko kandi nubwahe buhinga canke niyahe miti mwakoresheje kugira ngo uyu mupfasoni ashobore gutora gahengwe mu minsi mike cyane 6 nkuko yabitubwiye nkiyonye twakoresheje nyene imiti tuvuza ngaha mu nshuti ya bose ngira murayibona ni no kuvuga umuti uvura ingwara ya asima no muti bitandanga akaba gacisha mu mazuru nkuko sondera nyene akatari gake nahada gasonderaye aca kumvira ngaha kamitse hanyuma ndetse ibyo biba byarapfunze ngaho byo bari ibintu bimeze nk'ibitserutse nyene byazitanye bimuza guhema hama kabikorora akabicira ako karabikurayo gace indani nyene kakaza nyene kabihungurura nyene hanyuma agaca afatana n'umuti ngaha anye wundi utekurura twereke abakunzi b'urubuga inshuti ya Bose TV banawubone uwo muti ushobora kuvura ingwara ya asima mu mwanya muto no kuvuga rero burya yaragwanye n'izindi ngwara hama twaramuhaye umuti bitantabara yatubwiye ko imbere y'ingwara ya asima hariho n'izindi ngwara yaragwaye mbega nyimba atari banga muganga mutubwire izo zindi ngwara umupfasoni yaragwaye ingwara zo mu mubiri w'umuntu usanga ari nyinshi cyane ariko arakwiganira we ushaka kumva nyinshi nyene yigana hera ngira ku mutwe gushika no kwina hari ibyo umuntu ashobora kwibuka niza atibuka mugo uri kuravura ho muri uwo mwanya ntushaka kuzibagira bico genda ushira kuko kantu nyene ku gafishi nkaka turaye muri ako gafishe kumbure kuri ako gafishe nk'ingwara mwaramuvuye nyene twamuvuye asima tumuvura n'ingwara yo kuribwa mu nda kuribwa mu nda na asima ego nabonye kumbure n'igipimo ca tasyo canditseko mbega ubuho yoba apima gute byarurutse nyene ubu onya pima 13 byandikeko apima 13 kundwe ego biriko biramanuka none yoba afashe imiti imisi ngahe ine twamuhaye ngaha anye yari imisi 6 muganga yashi hari akantu negava nibagira
ndakibutse haraba harabavuga canke bibaza ko bajya abantu bashinga intahe ku maradiyo arabo muba mwacoreye mwahaye amafaranga kugira ngo batuburire abantu canke ngo bemeze abantu ko ivyo muvura ari byo. Ndashaka rero ubampera duhe umuce kuri ico kintu. Abibaza ko bajya abantu bashinga intahe ngo bakize amadiabete ngo bakize asima ngo bakize iki ngo ari amafaranga muba mwabahaye. Mbega ico naco mwokiduhera ku muco? Baratubeshyera. nta muntu yoshobora kuvuga ngo je narakize ingwara inye atayikize. Nta muntu uha amafaranga ngo ashobore kuvuga ngo je narakize atakize. Muganga burya ntawo kwemera ko yanagwaye yanasinzikaye mu nyuma muramukiza kubera akanoti kumbure mwamuhaye. Oya ingwara irababaza nta muntu yoyishirako. None muganga ndabona uwundi muti uri mu macupa. Mbega uwo muti na uri mu macupa na muti nyabaki? Uwo n'umuti nyene uzibura imitsi ukongera ukavura n'ububabare bw'umubiri. Urombe ntiyari bwawufateko. None muganga abavuga ko nabo ko imiti yanyizimvye aho kantu mukavuga kwiki? Oya rega ntihazimvye imiti, hazimvye ubuzima bw'umuntu. Muganga none imiti yanyo izimba gute mu gihe ari imiti y'ikirundi? Ari imiti mwiyahira? Oya rega ubaje ngo iyo miti yanyu kwizimvye no kuvuga hazimvye ubuzima nta muti uzimba. Oya kuko umuti urashaka kuwurondera ukawugura nkuko nyene bawuguze mugoze wa umuntu nawo ugurira. None iyo niyo siguro muduhaye iyico tuma muzimba? Si vyatsi mwaha si ibintu nyene mwiyahira hama mukikorera? Murakoze cyane jico kibazo rero numva kingora kumenya kubera je uje sindi muri service y'abakora imiti ndi muri service kuvura umenya ngo bayikura ngaha aye ahubwo nzobabaza. Ashego muzotubariza abo bantu ngo twe twamatuza ngaha ariko ntiturababona ngo batubwire igituma bozimba canke bozimba abagwayi mu gihe kumbure imiti ari yo mwirimira mukanikorera. Nje ndababona gake cyane. None iyi miti yanyivahe? Abinini birimwo aha n'umuti nyene w'ikirundi nyene agati kifu nyene umuntu yishira mu mazi akinywera bangahi Burundi rero. Tiko turabaza mutubwira aho muyikorera ahantu muyirimira nyimba ari yo murima kugira ngo bazotubwire igituma kumbure mwotuzimba canke mwozimba abagwayi na cane aho ari imiti mwe musanzwe mwikorera. Emwe je nkantu umuntu ngaha mu nshuti ya bose ngaha aha ni hanini cyane mugabo je nshikira ngaha nkatahira ngaha rero iyo abandi bakorera tuvuge nk'iyinyuma semenya ngo bimeze uko. Uri mu gasho rero? Oya niko vyubatse noja kurengera abandi. No kuvuga wewe akazi kawe no gutanga umuti no kuvura. Yego. Hari n'ivyo rero utazi wewe? Ivyo ntazi nivyo bintu byo gusoroma imiti gukora imiti sindabizi. Mugiye ngaho iba yashitse ngaha ivyo ndabizi. Mwe babigisha kwitanga gusa rero. Batwigisha nyene tukabimenya neza. Burya no mu mitiki zungu nyene bigisha hariya mu bigisha ubuganga imiti ntababaza kurondera hari abamenye mugabo arabazanira ibinini canke iki mugabo kamenya ne bayitanga natwe niko kuko ngaha. Rero wewe ntiwoshobora gukora umuti? Oya. Uzubabwire nawe bakwigishe gukora imiti. Sinzi ko banyemerera basi. None natwe nk'abamenyesha makuru tworonka gute abo bantu bakora iyo miti kugira ngo batuganirize batubwire ingene bayikora? Aho rero nitombora kugira mu mabone ngaha bataje nyene ngaha kugira ngo baze kutugendera ngaha nyene turiko turakorera canke ugahorana ngira baje nko kudukontorora kandi umunsi ntituwumenye bazirako. None bayikorera he? Bayikorera sinzi ko ari ngaha je nk'ubu sinshaka kwamenya. Hanyuma none imiti nkuko ragumye ndabivuga yuko ari yo mwirimira ni ivy'ukuri niyo mwirimira canke niyo musuma kujya nomva imibirizi minyegenyege kumbure n'indi gitandukanye niyo mwirimira canke niyo mwisumira niyo musuma kubayirima? Je nyene ntanumva bivuga baravuga ko ari ngo bararima ngo barafise amatongo nyene ngo ahantu nyene bayirimiye ibindi ngo bakagura mu isoko. Je sinzi mu isoko ngira ngo kubera batubwira ngo imiti yacu ngo ivanzwe n'ivyo turya nibaza ngira baza kugura ibintu byo kurya mu isoko. Muganga reka tubashimire murakoze ariko kandi ndabibarize uyu muntu nyene uyu mumama azokira nyene burundu nyene akire neza? Uwo muntu azokira neza cyane ngo nane ndavyizera cyane. Hari abandi bamaze gukira mwabivuriye kumbure bamaze guca mu minwe yawe? Benshi cyane sinona abadondagura ngo ndabamare
ni benshi mukabonana nyene bameze neza nyene barakize neza burundu. Ego muzoze murahaca ahubwo ndazi ko muzoza murababona abantu benshi bakize. Sawa muganga, reka tubashimire cyane ariko ntimwatubwiye akazina kanyu. Jewe nitwa Soleil. Witwa Soleil? Soleil ni izina ko ari izuba. Uri izuba rero? Jewe nitwa Nsengimana Ana bakantazira Soleil, banzi ku izina rya Soleil. Ndumva uguma waka nk'izuba. Muganga murakoze, reka tubareke mu bandanye mwakira abagwayi. Murakoze nawe. Inshuti ya bose yo ni inshuti yawe.